Nibiki kukumome na macho. Ibiki. Wewe kukumome na macho ni biki. Ya. Urumwana waheze ndaguhaye amasezerano uzoririmba uzogira urugo rwiza ufise iherezo ryiza umwana wanje natoranyije konso banje nizeye cyane bamavuta hanagura abana banje hanagura ingo murabona ingoma hano umuntu yitanze muze muriga namwe gukorera imana amen nizeye kandi abasengera uraza abakobwa benshi babahereze bakozi barabase ariko mwenda basengera kandi abizeye mugume mu nzu y'Imana papa ntabwo tuzogukoza isoni aho twubaha Imana ntabwo tuzogukoza isoni twe yego bana banje muze mukurire mu nzu y'Imana mugume mu nzu y'Imana mugume mu bikorwa by'Imana turi mu gihe cyanyuma bana banje dukorera Imana mwari neza muze mu ntezi isoni muze mu ntezi isoni muhanagure neza babone ko ufite abakobwa b'indero bane baje babone ko ufite abakobwa b'indero yubatse yagoye kwera hariya wagiye ku mugabo namwe amazi arabagora nk'uko nyene jewe mpamvu agahungu kino nopfa naragiye ko kwera asha ni kwihangana erega wiyiciye imyaka ukiyicira n'ubuzima burapfa ngo ngaho we ntubona ko uzosaza n'ingo nangorane nje konsa ko wavyigiye muhira twakuriye rimwe ubibona gute heraho ahora nakuravye ntamenye n'icyo ndakuravye mu buryo bazawe kubwara ubuzima bunsumbiye je nta muhungu wino noja kurana ko papa wanje ari umupasiteri n'ibiburi buri ngiye ku muntu akenye muto muntu negenda ku muhungu wa bishop afise ipeta riri hejuru y'iryapa senga ukobye nzosenga nyene no muri Amerika nzogerayo yego ko byape ahora ntumva ko karimo kararira kuruta gahibere wowe honyine iryo bere ryawe risigara rigarukire aho nongera cahagara
kwa pasiteri. Ya. Pasiteri ujya kuvaho twabaniye gushika uno munsi wowe nturamenye uwo ndiwe. Baramba banje nanzi ko tugamagara pasiteri n'abakisusu twagamagara pasiteri. Mwungere amashengero nayo ti kwisi urashoye kunyita pasiteri. Baramba barire mwungere ntabyo narinzi. Ni wihane rero ni wihane. Nararimba barire. Ko wihanye ndakubabariye n'Imana ntikagwarwe kwica ukundi. Mugumenye ko ndire vya pasiteri n'abantu uzobabwira. Muragize neza mu gendo zana gatera. Umbwire ikibazenze. Kaze ni wicare ngaha rero. Wicare ngaha. Ugenzwa n'amakiri. Bakuru yanje n'ameza ari mabi. Je nari mu isoko mu muzinda ngiye kwirondera two nsuma. Nari namusanze mu w'impene ariko aragurisha impene. Sinzi rero ko ari we wowe wayimurungikanye ko nabanyagira n'ubwoba mbwa byagaragaye ko yoba yari yivye urazi ko baguma bavuga ko guma yiba ari umusuma yiba. Wamwiboneye canke nivyo wabwiwe ariko aragurisha impene wamubonye wamwiboneye. Asha je namwiboneye neza kagurisha impene. Wamoye kagurisha ngono ne umvira hagarara. Gashuko nyene ko yari yambaye. Nuko nyene yari yambaye. Abanyipfurira iyo mpene wagurishije ubu nyene ngaho kumuzinga wayikuye. Wambonye he wowe ufise abakirisu basa kutara abantu babagabo jewe. Kenete mperaje. Nindafasha. Nakona nakuramutsa. Ese ndikora abagabo basanga afise isaka. Je ntayambona jewe. Wamwiboneye. Neza cyane. Siba wambona Jewe. Umviriza ndakubwira. Wowe wamara umviriza ngiye kuca ndamwirukana. Barawanure. Hanyuma rero umukozi w'Imana ni atari umuntu w'Imana. Urabona urya yaba yafashwe yibye kandi urana Bibiliya ivuga ngo umukobwa wese azobwira bibi azoba umusuma canke akabuhundi muntu bazobatukishije se none baradutukisha. Ndamwirukanye nagende hanyuma nawe bani guhezagire kubona uje ukambwira ayo makuru ni kubandanya amasengesho reka dusenge. nubwo wozane iki sino kugaruka. Wewe twapfaganye ngwi. Aya nubwo byogenda gute sino kugaruka. Yase kuvari ya hose. Kuvari ya hose ni. Ishagwa shanje utaye hari ntwambye yuko ntuza ndayi. Ese cyane kuza. Iyashura ni munda. Awana umbire bandurindire. Bandurindire. Reka manana kore kibyavuye haje mu. Nanda kumfata mu. Nanda no fate. Bandurindire. Bandurindire none bandurindire. Atindire we. None se umugabo nk'ubundi. Have nandi banutwara he. Urabitwara. None warutwara kurara. We ahano kurasi kofa je ntunzonje. Urabona ingana no murafite. Wana no byitamo urazi byari.
bisa amahera yawe mu ipantaro Amahera wowe nzakwiruka. urafise ipantaro bakuramwo amahera Ntayamahenda kwiruka. urafise amahera Nyarukira itamera yanje nyarutsa. Ntayamahenda kwiruka. unyirukana Ikinga waradandaje warariye. Byose urajyana ndaguhebera. N'amahera nje ndaguhebera. Ndaguhebera. wowe uraha n'ikinga uraha Oya ndahe nahevye byinshi amahera nza ukemwe ipantaro nyarutsa. Ndawura kabiri uca ugenda iwaje. kabiri nce njahe Rimwe. hata urafise inzu ujya musaka wari ufise inzu wo kwirukanamo mw'abantu wewe Kisaka ntiwakiraramwo Wiga none. nini? Nukizima yibiramwo imparero. ndaguhiga nta mahera yawe ntatora Wanyibye byinshi amahera yanje nyarutsa. Rimwe. Kabiri. hora Nyaruka. ururuta nabashana rujana Nta kimana izobimenya. Imana izobimenya. Genda navuze ati genda. Nje. Areka navuze. uja musaka Ndatora inkono. sinzoburiyo Ndatora inkono. Genda ndakwirukanye genda iwaje. mwananje Fani nagira ndakubwira ko ngiye muvuga butumwa hanze ubandanye witwara neza hari byinshi bizokugora hari benshi bazokugora kubera babona ingene wapfakaye ukiri muto ntibazotahura ariko nagira ndagusigarana impanuro ubandanye kwitwara neza mu byo ndabasigiye urugo ndagusigaranye n'ishengero uzobandanye witwara neza mwana niyo mpanuro nagira ndaguhanura ikizokubakira uzondondere kuri telefone Ego, mama nukuri akoze ku mpanuro mpaye gusa nagomba ndabwira ati ureme cyane nukuri ndavye aho Imana yankuye mwa kiriya gihugu ukuntu nari jene navye abo ndirira ata muryango mbona nta data nta mama nta mwene wacu n'umugabo nari nagiye nkurikira Imana ikaca imutwara urupfu rukamutwara nukuri nagize ibibazo vyinshi cyane ni vyinshi ntanakubarira burya Imana yambereye umwizigirwa rwose yanshikana mu muryango wanje amahoro ntaco buza n'ukuri ntayikorera ntaco buza ntayibera umwizigirwa kuko nayo yarantabaye mu buryo butandukanye kandi bwinshi cyane rero kuri ubwo ureme n'ukuri yaba umuryango yaba ishengero vyose nuko nzobisigarana neza kumwe n'Imana ndazi ko nzobishobora nzobandanye isengera urazi ko amavuta yawe ndayubaha ego kampamagare ba Steven Mama, jengene kuzana telefone ya Samsung nini? mama sawugira urugendo rwiza uzidusengere hama uzonzane kara kanzu kagerekeranye k'ubushugwe ko ndakubonye harya uri kugira ibintu bidasobanutse kandi mbona umenga uribungenze hoba hageze kugira ndaguherekeze kwa muganga narindushe nagenze urugendo rurerure nagira ngo uragwaye pore rero ndabandanye uve ko arya zuba hari icyo nagomba ndakwibaritsa mfise ibibazo bitandukanye mu buzima bwanje numva nshonje numva nyotewe aho urabona ko mfise n'indi umugabo wanje yarapfuye ahasingira ibanje niyonza ngo tugende mu rupangu ibindi turabivugana hanyuma
Ewe twari uwo muntu afungura hamaca aruhuka ibindi turabisubiramo. Steven yatse ni uwo mwana wanje ndamuzi. Why? Turabisubiramo Steven yatse. Ese nabikubwiye. Umwana wanje nawe ntamukomye ntashobora no kubyuka. Yari yahereye. Nari guteka. Rakuzurigisha shaka none merewo. Shaka mbego waje uzomugire nabi. Era nakuzaniye dukanzu tuzirambara. Sinzi ko tuzana kugukwiza. Reka kuzurambara ibijipo cyangwa wabanza umwana. Ni turi. Tuzakana kandi. Kazureka kwiruhisha. Abana bamenye ko bakiri ku ishuri Ntibaraza. bagiye kuruhuka rero turasubira. Sawa nakoze. Aha basigaye bahanywera inzoga. Aha basigaye bahanywera inzoga. Singafana fa gutoragura ivyo abonye vyose ngazanye ngaha. Steve araza turaguhondasha. Mva hejuru wagakobwa we. Wowe urazi ingene indirusha. Uragakobwa uzobona. Ngo gusenga abasenga simbona abagowe. Umugabo wanje ntiyambwira ngo arasenga. Re. Karibu rero iwacu aha mu Nyabugiri. Merci. Wow. Kumusozi w'Imana. Asha. Ndashitse kabisa. Naho ni hafi. Erega njye nagutelefone. Jewe ngombe nitegure nza numva ngo minota ingaho uzobushitse. Karibu. Urabona ameze neza. Urabona ibintu biguma bigenda neza. Aya n'amashuri? Hajya ni ku mashuri nganye hariho n'akasoko ngaha hari gisagara isoko iri nganye ntabwo. Ega sinenzi uko n'imodoka ishika ngaha. Hari amabarabara meza cyane. Ya piano ibiki byose mwa. Asha ngivyo birara. Amaguru ya piano kabisa. Wari wabipakiye utabirara? Nabipakiye ntabiravye. Kubera umunezero birumvika. Yego. Kabisa. Yewe. Byose. Piano ndumva ari sawa kabisa. Dutegerezwa Imana no kuyaha ibintu byiza. Imana ibahezagire cyane. Amen. Kamuzoba bambere kuja mwijoro. Mukoze ibintu bikomeye cyane. Amen cyane. Bazabaririmbye ibintu barabishobora kubikoresha. Abaririmbye ibintu barabishobora. Umva yene na mama arabatasha. Mu ndwi zibera zavuye muri France agiye muri Belgique. Amacha je Nairobi. Acha zino ngo azaza kubaraba nawe. Ego. Ndabona ni sawa. Twatuma kumekesha ni tumutora kuri telefone. Ubu ariko akoresha nimero ya hariya. Ego. Okay. Ivyo ni biko bitwaye.
ubitwayeho ibi bintu ishengero batwara amadivide amasakoshi n'ibiki inyuma no wowe uri umusuma wewe aha sha wowe ngiye kwishengero wowe uri umusuma wewe aha ngaha wabonye wamuka mwazana ngo mwona abantu mutse mu barabara ngo rabe ibintu atwaye ngo agiye kurushengera amasakoshi amadivide n'ibindi konso ko atakintu kiza umuntu akenera kugirirwa tutagukoreye mu runo rugo ikintu kigutera kuguma dukorera amakosa n'icyaha je ndabona kwihangana gufisa kugarukira fata urugendo ugende n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umunyabyaha ahunga atakimwirukanye nk'ubu unyiko mbona uhunze ugiye hehe iyi se yasakoshi mama yagusigira ndabi konso nibiki mana yawe abantu bo kubakorera icyiza no kurekana ico kimwe ibi ni biki ubu ni wa mukobwa mama nakubara twatoye afise ninda none nakubwiye ko afise inda arafise ninda raba abantu yazanye abasumi biki amasakoshi Tyson none nk'abo babakuye nk'abantu nk'aba ndabona kiri muri mama nawe uratanga ibintu by'iwawe ndabona kiri muri mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu fight asante baba urakoze Yesu izina rya Yesu koto haleluya sa umva umeze gute umva ndushe umva urusha konsa cyangwa waruryamye ngaha nakubonye ko ibintu bidasanzwe ni ukuri uyu munsi ndagusabye ufate ingingo kuko imbere yawe ni heza cyane kandi niba utafata ingingo nawe uzoguma uko nyene kuko mu Maroma 3:23 handitse ati bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ubwo Imana izombabarira iyo reka kukubabarira gute rero nagomba guhanura nka mwene wacu nukuri ufata ingingo uyu munsi uhinduke kugira ngo usahure nayo mu masezerano yawe ashike reka ndakubwira amajambo subiramo kandi uyasubiremo wizeye neza vuga ati mwami Yesu kuva uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye ngwino unganze mpemu yera anganze mu byo mvuga n'ibyo nkora maze mana ufite izina ryanje mu gitabo c'urupfu ndagusavye izina ryanje rifute mu gitabo c'urupfu uryandike mu gitabo c'ubugingo kuva uyu munsi mba umwana wawe bwite maze nanje nemeye kugukorera ibihe byose nzoba kuri inosi urakoze Yesu urakoze kunyemeye urakoze kumpariye mu izina rya Yesu amen data mu izina rya Yesu Kristo ndakwetse umukobwa wawe Konsolatamana mugirire neza papa reka umwambaro wa data umubeko ndagwaye icubahiro mana ku umukobwa wawe ndagushimiye ku bwa Konsolatamana uyu munsi tatuhindure amazina ndagushimiye data ku bikorwa mana bikomeye ugiye kumukoresha mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye data ku mugambo mufiseko katika jina la Yesu uri Imana y'ubuntu uri Imana y'imbabazi uri Imana y'urukundo ndagwaye icubahiro papa katika jina la Yesu uri Imana ukora umuntu mu rupfu ukamushyira mu buzima uri Imana ukora umuntu data wera hasi ukamwigicekana n'abakomeye uri Imana y'ubushobozi Sasa sawa kwa hivyo imeshaandika bihagarare sindi shori wawe imbere wa shatani we nta naho twahuriye nawe iyaba waruzi icyo ndimo nturi muranyishura nk'uko birakuraba nje n'ivyo wawe sa nanga mwamenyanye uwo wa uyu n'umwanteri none sa
Bone wari wambwiye ko waguteye inda yapfuye. Erega yari yarafiriye hejuru. Erega umuntu ashobora gupfira hejuru ntibamusuke kwivu. Nase kubikubwira ko yarantanye n'inzu yagiye. Byasigura ko yapfuye. Mbari birewe n'amazi bazukane mu. Mabuje umuntu umutunza atawuzi urabe neza. Arashobora mu gutugana. Cyane kuri Imana n'igitangaza cyane. Kubona imyaka twari tumaranye dukorana, ntazi ko konsa ari umukobwa wanyu, nawe utazi yuko ari nk'umuvukanyi wanje, urumva ko ari igitangaza cyane. Jewe sinzi n'ukuntu bivuga naramutoye ndamwakira nka mwene wacu, ndamufata neza, none ndabikore wowe nari ntegereza kubikorera nyene. Cyo gituma yo gukora neza aho tugiye hose kuko n'ubuzi uyikoreye kandi burya abantu bose turi bamwe. Nuko Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha kandi mubandanye mugira urukundo nk'uko onye mwabigize n'imbabazi. Ego ntankeka Imana izoduheze igize. Ego banje kubakengurukira mwakoze cyane Imana ibahezagire kandi muzoshika kure ku gikorwa Imana yagukoresheje. Tukaba twongeye kubona kose umukobwa wacu wamushikanye ngaha. Imana iguhezagire twashimye cyane naho tubona bimeze ukuntu ndabona yuko umenga arahaze sinzi nawe ingene bimeze gutega mwana wanje kose. Murakoze cyane papa wanje kuba wongeye kungirira imbabazi ukundi. Iyo narindi nta mahoro ego ni narababariwe ku Mana narakijije ariko nta mahoro nari mfise nibutse agasuzuguro nagana satana kinkoresha. Ndashimye cyane kuba mwambabariye mukampa imbabazi hamwe gusuguhaga. Nimbanye mfise mwabijya byaha narimwo satana arimwe arankoresha n'agasuzuguro keshi nari mfise mwabijya byaha niho natwaremo mwiyimbanye. Ariko kubw'umugambi w'Imana utigera uherera mu nzira tugomba gukora ubukwe icyo Imana yamvuze ko kinsozere ko ari cyiza. Amen. Ndabona naho warosinda ata mariage wari bwagire abandi batwara indi nyuma ya mariage. Ndabona weho warose imbanyi na mariage itaraba. Abandi mu kugira baronka umwana babanza n'amasengesho bagize mariage ariko bo n'igitangaza. Usenge Data busha mwamushobora byose urakoze sega w'amahanga raba kibirengeye ugarukanye mu rugo rwanje umukobwa wanje koso none data busha raba n'umukozi wawe waduhuje tugakorana sega w'amahanga yaramutoye ari umwana w'icangazi none amushikanye ngaha data busha hezagira umukozi wawe uzumushikane kure tuze tubonane wawe mu ijuru dufatanya amaboko mariage umukobwa wanje giye gukora nawe yuzuye imbere urakoze kubyumvise urakoze ko wadu urakoze ko twagumanye nawe ibyabaye byose byabaye ku mugambi wawe turagukenguruke ku bw'izina ryawe gera Yesu amen. Imana ni nziza kweli. Imana irashoboye impeturo. Imana igira neza kweli. Shaka jya abantu batubereye cyane. Bebe. Ewe shauriho ku mugambi w'Imana igihunta naguma nimvira ndayikure ariko buri Imana igira neza. Iyo nibutse ibyaha nagenderamo ntiyumvira kino kibondo nagombe nkoreyo shero uzoguma imbabarira cyane haragera umutima ugasimba nkibaza ntugira nambabariye. Oya no kuri Imana cyane byose je naguhaye imbabazi muri bisanzwe. Nose yakwiyongera ibintu byinshi
Imana ni inyembabazi cyane iyo nibutse ingene yari yaramvuze ko amasezerano nkiri hariya ruguru nararaba urutoke twirirwamwo ngiye twaja kurima nkaca ndaba ingene naje kumbure bijya byose satani naho yabinkoresha ko ari kugira nzoshike mu masezerano Imana yansezeraniye ninanze ko noba yahantu nta jewe ngomba ndagutera inkuru hona nyanga gwarukinga we baruka narunyonga niyashikabira urupantaro runga nuku urushati runga nuku nayo bishatse navyo biderere ntari kuraba hari mugana nje ndi museriye ngo njana hana katanaho ndanaze mugana urizera abahungu mugamurarinda mugawo ndavyibuka riba ari ryo sezerano ry'Imana ukantwara utanandeheje aho nyene nkakumira ko guhamwa niwihangane ushira amanga mwami Yesu azobiguhoza nshuti yanje uri mu bibazo urimwo gutukwa urimwo guhamwa niwihangane ushira amanga mwami Yesu azobiguhoza Kuri no mugingo njana mijuru ayo marira nagahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri no mugingo njana mijuru ayo marira nagahinda bizokugwaho n'umwami Yesu namwe shengero murimwo guhamwa muhanga amaso uwo mukorera bareke bavuge mwicecekere kuko ibyo bakora bizojana nabo ayo marira n'agahinda nizo ntambara n'ibyo bibazo bizokugwaho n'umwami Yesu abo yabambiwe akabapfira namwe shengero murimwo guhamwa muhanga amaso uwo mukorera bareke bavuge mwicecekere kuko ibyo bakora bizojana nabo ayo marira n'ibyo bibazo nizo ntambara n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu abo yabambiwe akabapfira Yesu niwe nzira y'ukuri no mugingo njana mijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri no mugingo njana mijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu
kanani hawe oya oya ntibishoboka kuko imana yarabirangije kuko iyivuze ntawuyivuguruza kandi isinye ntawusinyura satani wewe yifuza kupfa utagezi kanani hawe oya oya ntibishoboka kuko imana yarabirangije kuko iyivuze ntawuyivuguruza kandi isinye ntawusinyura Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mu ijuru